ubugaragwa. Now wilderness. Nahanimana ikwemeza ko ishoboye kukugaburira ahatari boulangerie ariko ikaguha umukate. It's a place that God allows you that He can feed you. Abisirayeli bamaze 40 mu bugaragwa. Now Israelites, they spent 40 days. Baragiti na kimwe cyari kiriyo. There was no tree there. Uca wiyumvira iyi Mana yabazigamye gutizuba. You think how God preserved them from the mu bugaragwa sunset. hariyo temperature exagere. In the wilderness there's a great temperature. Izuba tutovugira ngaho. The sun we cannot eliminate. Ariko Imana yarabazigamye. But God preserved them. Umwe mu bo twajanye. One of the people we matched with, avuyeyo as he came out, yaciye agwara grippe. he suffered from flea. Ariko Isirayeli na numwe yigeze agwara grippe mu bugaragwa. Israelites have never suffered from flea. Nibihe ucamwo. At the period you pass through, wategerezwa kugwara ntugware. you were supposed to be sick but no. Wategerezwa gupfa ntupfe. You were supposed to die but no. Wategerezwa kumaramara You were supposed to ntumaramare. be ashamed yet not. Wategerezwa kuba uri kurarira You nturire. were supposed to be crying yet not. Nibande niko ndavugira ibintu ngaho. When I speaking things of yourself.